radio Kisoferi rugwaruka radio mushobora kuyumva muciye kuri website akaburungu radio Kisoferi makaburungu com amasaha 8 mukayumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ikibiriraho turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Cibitoke havugwa umunyarwanda ari mu minwe y'inyamiramabi inyuma y'igandagurwa y'uwo bubakanye muca mubyumva mu kanya. Ibihano byo gufunga abamenyeshamakuru byoba bigiye gukurwaho mu Burundi bisubizwe n'amafaranga y'ihadabu bivanye n'icyaha umumenyeshamakuru azoba yakoze. Ibihugu bya Afurika byinshi kuba bifukamwe mu nda n'ibiturire nibyo bituma iterambere mu muryango wishinze guharanira ubumwe bwa Afurika Al-Kebla Liberation Movement barashira amakosane ibyo bihugu navyo muravyumva. Aya makuru muyashikirizwa na Jevia Tortori aragira mungu mu buhinga bw'ivyuma hariyo Chanel Haririzwa twese bahaye ikaze. Radio Kisafari naho zontuma ko n'inshuro ijana nzoguma nitaba kuko umugambi wacu urigenga nta umanza gusaba uruhusha, ariko nagomba ko ivyo vitari yantumye iyo bituma Isidore numva avuga cane CNDD-FDD nyango arayikunda ushobora kuza yarinjiyeyo jewe sohore za kodebu naje bashika polisi baraguhitana nibaku nagomba kangizesha makuru yuko ntawahakana kubunda abantu babicwa kumva zitandukanye, ariko jewe ndemeza ko ata muntu numwe apfazira ubwoko bwiwe. Ivyo byaramaze kurangira, ariko nubwo bundi bwicaye twifuza yuko bwohagarara. Reka amakuru tuyahere mu vy'amagara y'abantu aho mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Gasekebuye havugwa abantu 8 bamaze kwandura indwara ya kolera. Ivyo biharuro bitangwa na Viviane Kigeme arongoye iyo quartier Gasekebuye iri muri commune Muha mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mutware yemeza ko uwo wa nyuma yatowe kuri ubu wa gatanu. Kuri ubu wa gatandatu abajejwe intwaro mu Gasekebuye n'abarongoye umuryango utabara imbabare kubahuje bazindutse bapompa mu bice bibonekamwo isuku rike mu ntumbero yo gukinga irandaranda ry'ico kiza. Viviane Kigeme asaba abarongoye kwitwararika isuku, asaba kandi Regide z'Uburundi guha amazi iyo quartier ibangamiwe n'ico kiza. Ubunywero bubiri bwugawe kuko budafise ubuzu bwa sugumwe bushemeye nk'uko vyemezwa n'uwo mutware. Nayo mu ntara ya Ngozi abana 3 bavukana baritavye Imana, abandi barakomereka mu isanganya ryabereye Ingozi mu mpera z'iyinga riheze. Iryo sanganya ryabereye kwibarabara riva mu gisagara ca Ngozi rica mu Vyegwa rija ibuye muri commune Mwumba kuwa 9 Ruhuhuma umwaka wa 2024 ku mugoroba w'ijoro. Imodoka yihuta cyane yagonze igisima cyari hafi y'ibarabara ku mutumba Kinyami muri zone na commune Ngozi aho bakunda kwita kwa Yororo. Abana 3 baciye bitaba Imana bahitanywe n'iyo modoka, abandi 2 barakomereka, abandi barahundagara. Ibicuruzwa vyari kutumeza kwibarabara
birasanzara abari aho kwa Yororo bemeza n'agashavu ko umudereva yari yasomye utuyoga kandi yanyaruka cane. Umwana umwe ashikanywe mu cumba caho bakorera abagwayi ku mugoroba nk'isaha imwe y'ijoro. Uwo ubwoba, ishavu n'agahinda nivyo biboneka ku muryango waburiye rimwe abo bana batatu muri iryo sanganya. Imodoka beneyo bayikuyeho isaha 2 z'ijoro. Mu ntara ya Cibitoki muri Mabayi, umunyarwanda ariko arahunga inyuma yo kugandagura uwo bubakanye yafatiwe mu Burundi, Cyprien Nzeyimana batazira Mwembo, yarahagaritswe n'igipolisi c'u Burundi ku mutumba wa Miremera ni muri zone Ruhororo muri komine Mabayi intara ya Cibitoki. Parke ya Cibitoki ivuga ko uwo muntu yiyemerera ko yariko ahunga ubutungane bw'u Rwanda yarahejeje kwica uwo bubakanye. Yafashwe n'igipolisi mu gitondo cyo ku wa kane inyuma yaho abanyagihugu bo ku mutumba wa Miremera batabarije uwo mugabo yaciye ajanwa uwo munsi nyene mu gasho k'igipolisi mu ntara. Abanyagihugu babonye umunyarwanda ajabutse uruzi ruhwa ku ruhande rwa Mabayi kubera ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugaye, baciye batabaza igipolisi nk'uko ababibonye bavyemeza. Ahagaritswe akabazwa, Cyprien Nzeyimana yemeye ko yahunze inyuma yo kwica umugore wiwe. Ubwo bwicanyi yemera ko yakoze bwoba bweyeye muri distrikte ya Rusizi mu Rwanda. Ubu akaba afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Cibitoki. Amakuru yo kwizera yemeza ko ava ku gacimbiri mutasomwa kandi ko yishe umugore wiwe azwi ku izina rya Floride Mukarutabana akoresheje isipiri. Abategetsi b'ico gihugu barahawe amakuru gusa ngo barindiriye itegeko ku ruhande rw'abategetsi b'u Burundi kugira ngo bamenye ico gukora nk'uko amasoko yacu avyemeza. Iryo soko nyene ryemeza ko mu ntwaro ibweyeye mu Rwanda bari batangirije abategetsi mu Cibitoki, bakavuga ko bariko barondera umuntu yogerageza kujabuka urubibe inyuma yo kwica umukenyezi wiwe. Uguhanishwa igihano co gufungwa bagirizwa amakosa y'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi vyoba bigiye gukurwaho. Biri mu nteguro y'itegeko riheruka gutorwa n'inama shikiranganji iheruka gukorana mu mpera z'indwi twaraye dusozereye. Naho biruko amakenga ni menshi mu bamenyesha amakuru baba abakorera mu Burundi canke abahunze Uburundi. Inkuru ndende na Odasi Kaburo. Kubw'iyo nama nshingamateka yakoranye kuva ku munsi wa gatatu kugeza ku munsi wa kane w'indwi twaraye dusozereye ukwezi kwa Ruhuhuma, bari Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Mu vyo barabiye hamwe harimo gutora itegeko risubirira itegeko rigenga ibimenyeshamakuru ryo mu mwaka wa 2018 nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ibimenyesha makuru n'ubuhinga bwa none. Inyuma yo kurica irya nino, inama shikiranganji ikaba yahavuye iryemeza nk'uko biri mu itangazo ryashizwe ahabona niyo nama shikiranganji. Jerome Niyonzima, muvugizi wa leta y'u Burundi, yasomye iryo tangazo akamenyesha ko iyo nteguro y'itegeko isubiramo iryari bihasanzwe ije mu ntumbero yo gushira ku mwanya itegeko rigenga umwuga kumenyesha amakuru, gukuraho ibihano byo gufunga abamenyesha amakuru bagirizwa amakosa y'umwuga, bagatangishwa amande ari hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 1.5 mu mafaranga y'amarundi. Abatari bake mu bamenyesha amakuru n'amasendika atandukanye ahurikiyemo abamenyesha amakuru bakavuga ko iyo ngingo bayakiranye urweze kuko iri mu rugamba bamazemo imyaka itari mike baharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, naho amakenga ari menshi bibaza ko itazohava yemezwa n'inama nkenguzamateka nyuma ikazemezwa n'umukuru w'igihugu cy'u
c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira rice ritangura gushirwa mu ngiro canke naho ryoramuka ryemejwe iyubahirizwa ryaryo rishobora kugorana. Ibi bakabivuga bashingiye ku bubasha abacamanza bahabwa kuri iyo ngingo, aho umumenyesha makuru afatwa co kimwe n'abandi barundi, bivuze ko ashobora guhagarikwa umwanya n'umwanya mu ntumbero y'amatohoza, bityo agashobora kuvundira mu gasho byitwa ko ariko aragirwa ko amatohoza, maze ibyari itegeko rikingira abamenyesha makuru ngo ntibatabwe mu mvuto bigaherera mu mpapuro gusa. Bakabivuga kandi baravye uburyo umumenyesha makuru mu Burundi aburabuzwa canke agakubagurwa, kandi itegeko rihasanzwe ribibuza. Mwishirahamwe IBEJI rihurikiyemwo abamenyesha makuru mu Burundi, baba abakorera mu Burundi canke abahunze igihugu, Alexandre Niyungeko arirongoye arashima iyo nteguro y'iryo tegeko, ariko akabona ko ukubahiriza ubwigenge bw'abamenyesha makuru mu Burundi impinga ikiri ndende, kandi ko atamwizero abona wuko Burundi buzohava butanga umwidegembyo ku barundi ngo bashikirize iryo bagona atagukebaguzwa, na burya buca amatora atangura. Kubwiwe niba koko leta y'u Burundi ifise intumbero nyayo yo gushira imbere ubwigenge bw'abamenyesha makuru, bari bakwiye kubanza kurekura umumenyesha makuru Floriane Irangabiye yaciriwe gufungwa imyaka 10 azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Tukabibutsa ko Burundi buza mu bihugu bya mbere ku isi bipfunga abamenyesha makuru benshi bagirizwa amakosa y'umwuga wabo, nk'uko vyerekanwa n'ivyegeranyo bitandukanye byavuye mu matohoza yakozwe ku bihugu birya nino ku isi n'u Burundi burimo. Akarorero ka hafi mu cegeranyo giherukwa gutangwa n'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF mu kwezi kwa Rusama umwaka wa 2023, mu bihugu 180 byakozwe ko amatohoza, Burundi buza ku kibanza c'114 mu gihe bwari bufise ikibanza c'107 mu mwaka w'2022. Odasi Kaburo ndagukengurukire. Mu gisata c'indero umushahara w'abigisha barenga 1,400 ni watanzwe. Abo bigisha benshi bemezanya umwiheburo ko bamenye neza ko umushahara wabo w'ukwezi kwa 0 umwaka wa 2024 utashizwe ku bubiko bwabo mu mabanki. Abo vyerekeye bose hamwe bangana 1,406. Umushikiranganje ajejwe indero yikeka ko boba mu bakozi ba leta batabaho, abandi bavuga ko bigira kabiri badahembwa. Alexi Irakoze yaduteguriye inkuru. Vyose vyatanguye inyuma ya rusasuma rw'abakozi bose bakorera mu gisata c'indero mu kwezi kwa gatandatu, bamwe bamaze amezi 2 badahembwa agashahara kabo imbere yuko batunganirizwa mu kwezi kwa Nyakanga mwaka wa 2023. Nubwo biruko bamwe muri abo bigisha bisanze ku rutonde rw'abakozi 1,406 bo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi mu ndwi iheze. Ubwo rutonde rwarungitswe mu buyobozi bwose bw'indero mu ntara zose z'indero. Abajejwe indero mu ntara ntibahengeshanya kurungika izo ntonde ziherekejwe n'ubutumwa burungikirwa abayobozi b'indero mu makomine, indongozi mu gisata c'indero, kugira ngo bakore intonde z'abigisha bataronse umushahara wabo w'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2024. Urupapuro rwuzuzwa ko abo bigisha rwarungikiwe kandi ubuyobozi butandukanye bw'amashuri mu ntumbero yo korosha uwo mwidondoro. Kuri urwo rutonde abigisha bategerezwa gushirako kandi amazina n'amatazirano yabo, ibiharuro vyerekana akazi, igenekerezo baronkeye ko akazi, ubuyobozi bw'indero mu ntara no mu makomine buri mwigisha akoreramwo. Abayobozi b'amashuri shingiro n'inyuma yaho bararungitse izo ntonde mu biro vy'umushikiranganje wa mbere. Mu ndwi iza umugwi wo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere uzozunguruka mu gihugu cose kugira ngo urabe vy'ukuri ko abo bigisha babaho koko.
umushikiranganji w'u Burundi ajejwe indero François Habyarimana yasiguye ku munsi wa kane ko abo bigisha bikekwa ko bari mu bakozi ba leta batabaho, yamara bo bemeza ko hoba harabayeho rusasuma rw'abahembwa bose mu bushikiranganji bw'indero mu ntumbero yo guhinyuza nimba atabakozi batabaho kugira ngo ntihagume habandanya guhembwa abakozi batari ku kazi vy'ukuri. Mu nyuma ngo basanze hari abakozi bashika 1,503 bashobora kuba batabaho, niko yatangarije i Bujumbura igisagara c'ubudandaji mu gihe yariko arerekana ivyaranguwe mu mezi 3 aheze mu bushikiranganji bwiwe. Ngo hariho komisiyo yakoze ubwo rusasuma izoja mu ntara zitandukanye kugira irabe ko vy'ukuri abo bakozi 1,503 bakora koko canke badakora kugira ngo basubirize abatabaho nkuko umushikiranganji Havyarimana abivuga. Kubw'amakuru twakuye muri bamwe mu ndongozi zo mu gisata c'indero, abo bigisha 1,406 bikekwa ko ari abakozi batabaho bahembwa kandi batari ku kazi. Kubwa bamwe mu bigisha twavuganye kuri ubwo rutonde hariho abigisha bapfuye ariko imishahara yabo ibandanya isohoka ariko iyo ija hatazwi. Abigisha imishahara itarasohoka kandi bakora basaba ko ugusuzumwa k'ubwo rutonde wobyo nyaruka kugira bashobore kuzoronka agashahara kabo mu mpera z'uku kwezi kwa Ruhuhuma mwaka wa 2024. Bamwe muri abo bavuga ko bafashe amadeni bakidoga ko amabanke n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ariko araharura inyungu ku gucererwa kuko imishahara yabo hagaritswe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Kuva hashizweho politike yo kunganisha imishahara y'abakozi ba leta muri mukakaro mwaka wa 2023, leta yagumye ivuga ko hariho igisizimwe gihembwa gutyo amamiliyaridi menshi y'amafaranga y'amarundi aranyuruzwa biciye kwirihwa ry'abakozi batabaho, ariko urutonde rwa nyuma canke igitigiri c'amafaranga anyuruzwa ntikirashigwa ahabona kushika ubu. Alexi irakoze ndagushimire. Mu gihe ku mugabane wa Afrika hafi ibihugu ya byose n'u Burundi burimwo byugarijwe n'ubukene gutyo hakama indyane zidahera mu muhari Arc-Blanc Liberation Movement bashira ahabona ibintu bishika kuri 4 bizingamitse Afrika, muri vyo harimwo igiturire. Hashim Kumalo arongoye uwo muhari avuga ko aharangwa igiturire haba intwaro zigikenye kurikira. Twebwe muri Arc-Blanc Liberation Movement hari ibintu 4 twabonye yuko biza imbere mu kuzingamika Afrika. Ikintu ca mbere ni igiturire. Igiturire ni kibi cane kuko ntaho habaye ubuzima hariho igiturire, kuko igiturire gitunga abacakira kigakenesha abagitanga. Hama rero habaye igiturire no kuvuga yuko muri yo ntwaro hategerezwa kuba gutwaza igikenye, kuko igiturire ni kintu umuntu agupangira utakimuhaye ubuzima bwawe buca buba mu kaga. Umva igiturire n'intwaro y'igikenye birajana ivyo bintu ko ari bibiri. Ikintu kigira kabiri inyuma y'igiturire no gutwaza igikenye, kwigungira ko ubutegetsi. Abategetsi benshi bo muri Afrika intumbero nyamukuru bashira imbere iyo bagiye ku butegetsi nuko bo kwikiza bonyene n'imiryango yabo. Umwanya babona yuko bafite babona ko ari muto atakuntu boshobora gukorera abanyagihugu, kandi babona yuko nabo nyine bakeneye kwikorera. Izo ni ingorane dufise muri Afrika. Babonye yuko batarahaga mu byo bariko bararondera, baca bashaka ingene bigungira ko ubutegetsi kugira ngo babandanye gukora no kwiba no gutunga, kuko badakorera abanyagihugu. Abategetsi benshi bo muri Afrika ni bake bakorera abanyagihugu. Iyo ni ingorane igira kabiri. Ingorane igira gatatu izingamitse Afrika na macakubiri y'amoko na kamwana wa mama. Amacakubiri amaze kwinjira
mu mitima y'abantu haca havyuka Rwaserera, haca havyuka intambara. Urumva inzira canke imizi y'amacakubiri yama iki hama Rwaserera no gukumira abandi n'intambara zikaca zaduka. Iyo ni intambamyi tubona izingamitse Afrika cane gose. Iyigira kane, umuntu amaze gushika ku butegetsi akabona yuko avuga rikarengana, ata muntu ashobora kumuvugiriza, aca atangura ya migambi yiwe yo kwikiza, hama agaca atoteza abadashaka ivyo ariko arakora. Uvuze ukayogora ugashira imbere ivyo ariko arakora, we ico akora arakuzimya, akakubuza kuvuga, akagutoteza cyangwa akakwica. Ashim Kumalo akavuga ko abatwara nabi bakwiye gutegwa ibyatsi mu ntumbero yo gutora umuti urama wizo ngorane zizingamitse umugabane wa Afrika. N'ubunyene tumwumvirize. Mugabo umuntu wese afise inzira yo kuvuga yo bishira habona byo bintu kugira tubitere ivyatsi, abantu bose babitere ivyatsi kugira Afrika ikire. Ikigira kabiri, gushengeza ababikora. Abantu bose bajya igiturire, kubashengeza hari inzira nyinshi umuntu ashobora kubikora. Mumuzi yuko ari umuntu akunda igiturire cyane, muraba ingene mwomushengeza mu nzira zose. Ariko rero hariho ibindi bihugu usanga ubutegetsi n'ubutungane biri kumwe, ubutungane bukorera mu gitugu cy'ubutegetsi. Icya gatatu, gushinga uburongozi nyakuri. Ama duhamagagwa tuje gutora. Intwaro dutora ntizijya nyine, ntizihinduka, ntizijya zibangamiye ubuzima bw'abanyafrika. Izi ngorane tuzifise mu bihugu nka byose byo muri Afrika. Twokora iki? Tumaze gushishwa tukabona yuko uburongozi ataco buriko buradufasha, kubera iki tuja gutora? Ntituyareke ayo matora yijane, kuko nta n'akamaro ko gutora, kuko ejo ubuzima buzobandanya ari burya nyene, ari babandi basubira bakagaruka, kandi naho ubatora canke ntubatore bategerezwa gutsinda amatora. Kubera iki? Ubutegetsi buri mu maboko yabo, igikenye kiri mu maboko yabo, abantu bose babayeho kugutinya abo bategetsi canke abo bantu bakora ivyo bintu. Urumva rero muri Alkeburani tubona yuko impinga iracari ndende, twosemerera gusa. Ico twuba turakora nuko twovyura abanyafrika bose aho bari hose, bamenye yuko atari umuzungu gusa yadupfukamye mu nda, n'abategetsi bamwe bamwe bo mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika nabo nyene nibo bishe Afrika cane gusumba abo bazungu twama tuvuga yuko baducinyije. Ashim Kumalo arongoye umuhari uharanira Afrika yunze ubumwe, Alkeburani Liberation Movement, ifise icicaro gikuru muri Afrika y'Epfo. Ni nongaha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Ishimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango kugeza yasozere. Ishimire uruganda rwacu rwayatorokanije. Ishimire na Chanel yarizwa yari mu buhinga bw'ivyuma. Unayo Jevi ya Doctori haragira mu ngona y'abashikirije Dwani Sango ku munsi w'ejo na 1.